Okay, ngaho rero uravuye muri ariya ma televiziyo wari usanzwe ukoreramo. Urashinze Isaac TV. Vyakujemo gute kugira naho wiyumvire kugira iradiyo? Eske wabonye imitayi hari? Wabonye sinzi? Normalement amafaranga yasivye je nibuka bwa mbere none amayira kuri YouTube naronse amadolari amajana 4 yari menshi vraiment menshi cyane kuri ico gihe kuri jewe vuze nti ndashobora kugira umugambi ndashobora kuba mfise umugambi canke nkawutegura canke no uri karadukurikira wese ashobora kugira umugambi ariko akaba atabona hazokura uburyo kugira ushiremo izaki ukazoja mu ngiro umuntu arayogira icizere ko umugambi uzoja mu ngiro birakunda neza cyane. Okay, yes. Ndabaramutse cyane ndanabipfuriza ikaze mu kiganiro cacu mwahisemwe neza kudukurikira. Je ni Homme de Changement, ndabipfurize amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongere ko amagara meza n'amafaranga. Yes. Turi kumwe na Isaac, mumuzi nka Isaac TV. Isaac. Isaac. Ushiraka urumva bushize ko ibintu bumindura izina ryanje. Je ni Homme de Changement. Aravyibushisha mwaka mushasha. Yeah, twese kabisa. Beze neza. Yeah. 2023 tukwifuriza kugira amafaranga Isaac. Bangaho mwana ku muduga. 2023 ndakwifuriza kugira amafaranga. Amena. Yo. Unyifuriza ikintu ciza gamana. No guha akazi abajene benshi. Amena. Urakoze cyane. 2023 nawe bikube kuko nyene ubisengeye. Abantu burya mdishanje mariki n'abantu batamenya urazi yuko iyo usengeye umuntu ikintu ciza nawe birangira ikugarutseko kandi yajya umuntu ati man gufasha amafaranga menshi raba mareka baje kwita bati amena nawe bikube bariko twa dutomboye twese ni gukora usabiye umuntu inabi ati amena nawe icyuma rugahura n'isanganya sawa nawe bikube uko nyine niyo mpamvu atampamvu yo gusabira nta n'impamvu yo kwihorahora nakandi. Okay, Isaac gusumeze neza ndashima vraiment urakomeze good yewe ndakubona usa neza uravyibushe kandi felicitation mutama kuri radio PG Classic. Urakoze cyane PG Classic FM bana kirakora kirasamirana ukuri kwana. Okay, Isaac, nibaza neza ko uri mu entrepreneur ari naco gituma entrepreneur mu Kirundi ni mu entrepreneur mu Kirundi nishingiye imirimo nezi nabanda kumva kaza mukonyese nenda kazi ku Kirundi. Okay, nuwishingira imirimo akashobora no guhakaza abandi. Yego. Okay, Isaac kwihakaza ugahaka abandi kazi. Yego. Twatanguye ko kumenya ukora ma TV ari menshi za Buja Hit TV n'izindi hama mu nyuma turakubona urashinze Isaac TV iwawe mu nyuma biragenda bishika no kwiradiyo kujya bariko baranyumva bwa yego ngire nga okay twashaka utubwire ubwo rugendo byakuje ko gute cange dusubiye inyuma gato Isaac wakuranye indoti iyi nakuranye indoto yo kuba umumenyesha makuru nk'abandi ariko sinakuranye indoto yo yuko nzogira ikinyamakuru numva umenga nzokorera zo gukorera abandi ariko mu nyuma cyasanga ari abantu ugenda ukorera ugasanga ugenda bagufata nabi sinzi cyamvuga ati man uzufashe ndabe basi bikora ninagerageza ivyo wanje bizokunda basi bice birakunda Imana ishimwe ndabifashijemo na muvyeyi mama Imana imweze agire mwishite mama mama yafashijemo iki abantu bacha bibaza ngo mama yakufashijemo iki mama yafashije cyane oya mama yafashije cyane vyumvira amafaranga yama ivyumvira no kuntera intege no kunsengera ati mwana Imana igufashe mwana Imana ikuje imbere mwana neza gusoma muvyeyi uri muri bake ya Isaac numvise bashimira umuntu ko yamuhaye ikintu benshi nzi ko bakunda gushimira abantu kubera babaye amafaranga. Oya shaje vraiment urekanye nuko kamera ya mbere natanga gukoresha muri Isaac TV ari mama yayimana yo ndacyayifise nzoyita kwerya kamera ijya risube ijya nayizohongo kamenyo isambagurike ngira amakamera ijana kanya zofuma ndakamanika ngo ati uni mama yampaye kazi ati kandi unu mushinge watumye ngira kuri video iyi ni isuka yatumye jewe isi yose menya nshika hongeze no munsi. Okay, ngaho rero uravuye muri ariya ma televiziyo wari usanzwe ukoreramo urashinze Isaac TV. Vyakujemo gute kugira naho wiyumvire kugira iradiyo? Eske wabonye imitayi hari? Wabonye sinzi? Normalement nari mfise indoto yuko Isaac TV ja muri Canal Plus
ndayishira nyine TV nyene yemeta ubona nyene muhira abantu bari muhira nkayikura muri YouTube nkayishira muri digital Star Times cyangwa za Canal Plus rero ngiye kubibaza nsanga birazimvye bwana cyangwa amamiliyoni menshi ati amamiliyoni nzo yakurahe ariko mu nyuma buke singire nitaye mu radio cyasanga menga biri simple radio cyasanga biri simple na atari cyane naho nyene ndabijya ariko navyo nyene Isaac uko biri kose birimo imitahe mera menshi cyane urana nko gushinga ama antenne kugira ngo abari hariya na hariya baze bakumva n'amahera atari make urumva rero n'amahera uriha muri leta uriha muri ARCT uriha muri Ober uriha byinshi ariko vuma ndashima Imana agira afasha buke birakunda bivanye n'ingene je umuntu nkunda gusemerera wewe mbishanje ndakunda mbabara gusemerera ndakunda kweshanja indoto zanje n'abantu kuko James indoto iyi nini umuntu wese bivuga ko ari tayari ko tushira mu ngiri indoto naze basi Imana ishimikira amereza abajama baraho kwa Kennedy na Samuel barabajama banje twabeje kwanza umenga nkiri kuri YouTube kunyene turagenda bari bantumye bari bamaye amafaranga nshira umuntu agwaye ndatwara bwa mbere turasatsa matuyaga nkuko gatya Isaac nukuri twari tuzi ko Burundi abantu bose ari bisuma abarundi benshi barabaye bimwenyi rero confiance yawe mengira iratweretse ikintu kiri muri wewe umenga uri umuntu dukoranye ikintu kizima byotoka iyo yari umugambi numwe wabufise wo gukora tugira tushire mu ngiro ahubwo nyene ni no ngaho Isaac nashaka gucamenya benshi mu gwaruka bazi yuko kugira ukora ikintu kinini bivuze umutahe munini ufise wewe hakiza ico cyumviro cy'iradio amafaranga no Isaac sivyo je ndibuka bwa mbere none nkamahera kuri YouTube naronse amadolari $400 yari menshi vraiment menshi cyane kuri ico gihe kuri jewe amafaranga ndaronse navuze ati ntayonja ahomboka kandi navuze ati nina dekora nkashikana muhira cyane fatirwa n'ibindi ico nakoze naciye mfata ndagenda ndayavunjije na cenca muri Agola cyangura ka microphone kiradi ngura utuntu twiradi ndamumeretse mere beratwenga ati nyene biseriye nyene radi gishiti ahubwo nagize kumva ariko nashinga ntahe nyene ukuntu wabitanguye abana ko ari gufyina gose ugufyina nyene ibintu nyene menga koza yabona menga ahubwo nta nivyo nzovamo Imana burya Imana rero si asumani Imana si yombi changement Imana siza basi urumva bice birakunda birakunda basi uno munsi aho bigeze ni good kabisa Isaac ndabizi uno munsi uri umwe mu gwaruka washoye kwishingira umurimo uhana akazi abatari bake kandi ndabona hariho na ba Ediso urazini abastare n'abanyamakuru uramahere mamu Ediso ndayaho zijya niyerema Ediso gira maho ba Ediso rero ni basanzwe kubatora abantu nk'abajya ni danger rero nitwe turavuga yuko wahaye akazi abantu batari bake kandi umunsi uko biri kose n'igihe ufise n'indoto zo kwagura ibikorwa Ego James ndoto kuzohaba ugwarukijana akazi n'abajeni jana sizizo bahakazi mu buryo buwe ndibuka hari muri 2020 narakoze live kuri YouTube ndavuga zinda afite ndoto yo kuzoha akazi ugwaruka 50 ariko sinzi ingene bimeze bizoca hehe cyane sinzi bizogenda gute no muzigeza kuri 30 ari kuri baba ndi bakunda bo ndafise ndoto cange ndafise dream kanaka koko ujye kugira umugambi bisa no kurota nyene oya kwimvira ikintu ukora kwimvira umugambi ni kimwe no kuwushyira mu ngiro ni kimwe rero urashobora kugira umugambi je namubwira abantu step 3 zituma umuntu ashika ku migambi yiwe step ya mbere menyera kuzura vyuka imisi yose mu gatondo wandika umugambi ukuje mu mutwe mu gatondo imisi yose naho bari ujya wimviriye ejo wandike ntaco vyandike cyane kandi ufata umwanya wiraba ku kiyo vuga uti jewe ndakazi umunsi uje nzonzo bizobishika ko tu ntukiginege nibanga hari igihe ukora ibintu mwigi nzobishika ko haje ko nshaka kuzoba nka Sion bizokunda kwere bizokunda wewe gusa biplanifier neza hama ikintu cya kabiri gabanya ama dépenses kini kintu rero bizotuma umuntu ashika ku mugambi wiwe gabanya ama dépenses kuko plus ugenda ugira ama dépenses menshi muri wewe plus ari ibintu udashikako plus wumvira ibintu bikomakomeye ufise ibi dépenses bikomeye plus ari ibintu udashikako gabanya ama dépenses muri wewe icya gatatu rero ishire ihangiro
ati je nshaka 2023 donc ni nka vision ishire ikiringo urumva amasosiyete yose nararavye amasosiyete yose ashaka gukora ama partenariat n'andi masosiyete atangura na janvier urumva batangura n'umwaka ama contrat baklotira muri décembre bizigura muri janvier wabonye ati zokorana nabandi bakana bizigura rero yuri kurarondera ama partenariat yuri kurashaka naho gukora umugambi uraklotira imigambi yawe 2021 ko nashaka kuzuba naguze umuduga ko ntawuguze byapfiriye burya sije na dekoni uce wicara hasi wiconsulte uzoronka resultat y'ivyo ushaka maze uzoshaka izo ni nka secret zitatu byonyene zituma umuntu ushaka waye ariko baradukurikira kandi uko biri kose nawe ziragufashije ego cyane cyari kujewe hari n'umuntu nigeze kubwira yuko nje kugurira ahantu ngati ibyo habo ibyo bizokunda ashima Imana okay ukimana ramfashije birakunda imbere yuko turangiza Isaac ndashobora kugira umugambi cyangwa uri karadukurikira ashobora kugira umugambi akaba atabona hazokura amafaranga mugakizera ko umugambi uzoja mu ngiro subiramo icyo kibazo ndashumve neza mvuze nti ndashobora kugira umugambi ndashobora kuba mfise umugambi canke nkawutegura canke n'uri karadukurikira wese ashobora kugira umugambi ariko akaba atabona hazokura uburyo kugira ushire mu Isaac ukazoja mu ngiro umuntu arayogira icizere ko umugambi uzoja mu ngiro birakunda neza cyane kuko nta muntu nturigera wumva naye z'abantu batanguriye kuri zero bashika kure nawe wumvise y'abantu bagiye baradandaza nka Siyoni nageze kumva nayiwe Siyoni yari umuntu adandaza amagi adandaza amagi mibarabara ariko raba byarangiye ari umugwiza atunga rero birakunda ko ushika kuco ushaka kuri ico gito reka nakubwira ikintu hom dishanje abantu baritiranye ikibintu ico nyene wita gito nico cyo gushikana kuri ico kinini ushaka ico nyene urumva ndibuga d'amour désiré n'umukoordinateur wacu arigeze kumbwira ijambo ati waza impamvu abanyabujumbura batazotera imbere abanyabujumbura benshi nta nabaguza tunga benshi abanyabujumbura bahari ati kubera abanyabujumbura bose arumva neza yuko ko kugabira w'ibihumbi 10 mwashwe mubwiye kugabira umukobwa telefone y'ibihumbi 200 umenga naco bimutwaye kudraga umukobwa canke gufata nk'amafaranga 500 akayahebera umuntu umenga naco bitwaye niyo haje y'amvugo niyo haje y'amvugo y'abanyamwaro uramuze umunyamwaro ku noti kare rero abantu baratiranye ibintu buryo umugwiza atunga wa vrai ujura baguza tunga bose reka ndakarorero kwa guza tunga bose yego utuntu duto iyo twabaviriyemo tuba tunini okay ndidakoro kabisa urabona nk'umuntu adandaza amashashe gayashashe ugura amafaranga 10 mu botiki bashaka kwibaza yagakoze muri he produit yakaranguja ngahe mpaka wowe ukagura amafaranga 10 ku botiki difra umva amafaranga 10 ku botiki ukumva nyine nje umenga amahera make umenga n'umwana we yamuhagura imbombo ariko umugwiza atunga abuze ishashe ya 10 urumva nk'ubu bakagira control bagasanga ro shashe y'amafaranga 10 itagiye muri ya pack itarimo ibara rirago ico kandi ni cyitwa manka we ni manka uba yaguye mu gati we urambira aho 10 yagiye ahereje kuvuga yuko kuneglige amafaranga nico kintu cyama gisubiza abantu bose inyuma bisigura umutaha office reka basi nexpose akantu gato kirazira amafaranga y'umutahe kuyakoresha mu buzima busanzwe okay kirazira amafaranga y'umutahe ni banga bariko baradukurikira ivyo muvyumve gose kirazira amafaranga y'umutahe gukoresha mu buzima busanzwe okay abantu ubushakashatsi burerekana yuko abantu bose bakora business hagati y'imyaka 2 n'umwaka bama bahomba ubushakashatsi kabisa buri wazi je n'umuntu nkunda kubiga cyane bya business ubushakashatsi burerekana neza yuko abantu bose bahombye hagati y'umwaka n'imyaka 2 baka imyaka 3 bahombye kubera yuko amafaranga menshi bagiye barakoresha amafaranga y'umutahe wabo nyine ugasanga umuntu aruguruye botiki mu miliyoni 2 cyangwa umuriyoni cyangwa mu 500 akazembura cyangwa yuguruye aka business kiyo kudangaza kokoratene cyangwa se mu bihumbi 15 ugasanga radanaje yungutse amafaranga 500 y'amarundi ajya amafaranga 500 y'amarundi ajya nyene aciye yakuramwo ajya nyene aciye agenda arasomye urumva yatanguje n'umutahe wa 15000 ejo aciarangura ifarine
y'ibihumbi 10 yatanguje 15000 umva neza y'ibihumbi 10 ejo arahinduye kandi igihe ejo kandi arahinda atanguye kandi kurangura fari n'ibihumbi 5 au contraire byakigeza kugenda ahubwo arangura ejo uno musi yaranguye ya 15 ejo arangura ya 20 kubera yungutse 5000 igihe ejo arangura ya 25 kubera yongereye clientele ivyo biri mu bintu muri business ico nyene Omdisha nona ijya kamera office igenge irashobora kukuviramo ibintu bikomeye cyane kuko uno musi hari abantu benshi babayeho kubera amakamera abantu babayeho kubera izi micro ariko ni how ni bantu bangahe batanguje ama TV nani birapfa uraje impamvu byapfiye kubera ntibabona exactement angle y'ibyo barimo dushaka nta ntego bari bafise voilà nta vision ati giye gushika kuki intego yanje shaka ko bizoshika aha Omdisha mu gukora ibintu kuri uzoshike kugira habiki muri wowe hari iki muri wewe ushaka iki izake ahubwo unyibukije ikintu hariho umuhinga kandi sumuhinga ari umugwiza to witwa Jacques Ma umushinwa yavuze ngo nimba ukeneye gutunga ntiwiruke inyuma y'amafaranga ahubwo wiruke inyuma y'igikorwa ugikore neza hama amafaranga naziruka inyuma y'icyo gikorwa urakoze hama icyo nzi rero nk'aba YouTuber uvuze baje gukora ibya YouTube bumvise ko arimo amafaranga na menushe yarigira za Serbie bonye tayi donc ushuri hebe ariko menushe vraiment chéri wanje warandekone no gusiga Magic TV wayisigiye ndakwaye iti abazoshira n'indire ko ndakabye menushe gutuba biragusha jemye menushe ni chéri wanje turayaga nta kibazo ciwe maskiri nta no batwifitani gusa vraiment yarandekone guta Magic ragine Magic yasuye inyuma rumva ya televiziyo ari comment by the way ikaragaciyemo gusa size kubereka abantu impamvu abantu benshi baba ugasanga umuntu ari muri utu biranabatangishitse ko stable Okay Izahake je numva nusa no gushimira ku mwanya muto y'uduhaye urakoze cyane nanjye ndagushimire hama abantu ntibazodebukirwe ufite umutahe naho watanguje n'umutahe ugasanga umuntu yakorera 50 ku kwezi ariko yita maki kavuga ngo nje mbukira amahera maki kumbe ni mu mutwe wiwe niho hari vide mu mutwe wiwe niho hari vide kandi abantu kenshi bakunze kumenya kuvyaza amafaranga yandi bo kuri bo ngo nta mahera make yabuye baho oya ntamera makaba nta noti nke yibaho kwisi naho iba ari noti nke urufaranga ingorongoro bazi muri BRB yuko ura muri banki utwa amafaranga hakabura muri kingorongoro c'inoti imwe urasubira inyuma ati nibikunda urasubira inyuma rero ivyo abantu babimenyere niko bimeze kirazira kugaya umutahe ufise cyangwa amafaranga ufise ngo ntiyovamo manini gusa bica ikindi kintu gikenegwa no gukadra neza kuboresha ibyo ukora kubigira isuku kubigira adventure nziza Izahake ndagushimiye cyane saluto mwe mariko muradukurikira mbashimire cyane mbasaba no gupartage kino kiganiro gishike kure haba ku mbuga zigiye zitandukanye nka Facebook Twitter YouTube WhatsApp na Instagram hose turiko tubona saba no kuyabonesha kugira ejo tuzoba turi kumwe mu bindi biganiro turabakunda cyane bye bye